abantu twari turi kumwe muri iyo modokari barambaza iyo mva niyonja mbura ukuntu ndabiexplica ndibuka yuko baciye bafata decision yo kubagira abankubite bayice batenga ikiziga kubera ko baciye batangura kunsuspecta bibaza ngo ndi umu espion kubera ko ico gihe cari gihe aba bari ku butegesi CNDD-FDD bari bakiri ku rugamba bari ku rugamba rero bari bibaza yuko no bamva muri CNDD-FDD baca bibaza yuko uyu muntu yobarungiswe n'uyo muhari wagwana ico gihe yuko aje gutata leta canke aje gutata ibintu nyene vy'umutekano uravyumva ibana hari nyene barandiskita ko arabinduru nyinshi kuko ico gihe hariho imishamirano hagati y'abari bari ku rugamba na leta rero hari ico kintu nk'ico onye rero barambaza ibibazo byinshi nanje kubera ko ibibazo bambaza byari bindemereye pa rapport yanje baca bahitamo kuvuga ngo bankubite canke bice hama batenga onye bazavuga yuko ari umugwanyi yari yinjiye ibintu nk'ivyo onye haca Imana icikoresha umutipe yaraho mu docteur yo kuri hôpital yo ngahindora aca araza ari mu intellectuel aca aravuga ati no nimugohora ibara nk'iryo ntimunamwice cyane mubwire nabi mumureke agenda ari wanje ejo tuzomugira ko amatohoza tumenye neza na neza yava ni yaje kuko yari yamaze kumva ko mvuze izina ry'umuntu azi yarumvise ndiko ndavuga ati je ndi wo kwa naka aca yumva yo naka aramuzi aca arababwira ati mumureke arari wanje hanyuma tuzogira amatohoza mu gitondo tumenye neza na neza iyava niyaja n'uwo ari we hama ndagenda narariwe ndayiwe ndibuka yuko yangaburiye bashubugari n'ibiharage muri iryo joro ndaryama yari umwana mwiza kwe yambereye umugisha après mu gitondo sinzi ko namusezeye ko naciye ndahava narifise imwe mu bwangazi vraiment ndahava ngenda gusaba indara handi hantu mengo kuri centre ikintu nk'ico onye igitangaje aho hantu nagiye kurara narahivye Mana yanje baguhaye indaro bamaye indaro ndabiba ndabivye ntibabonye iyo naciye sinzi ukuntu nabatotse ndagenda hama babantu rero nashaka ndabaronka mara iyo mba iyo onye mama atazi iyo nagiye rero amakuru aragenda arasirikira mama aramenya yuko nagiye aho hantu arazi igihe kimwe arandekipera nta muhira nyene habaho umunezero kumwe ko muri Bibiliya umwana w'icangazi ariko umva nyene nari muri ubwo buzima kuko narakunda kudisparisa cyane ikindi gihe numvise ari ikintu niyevye mbona yuko cozana ibibazo naca nigira nkagenda tiro nabangiye kuyerera nkajya mu restaurant amafaranga ndayafise umva ko nari ntangiye kugira n'undi mudayimoni wo kwangara ndibuka yuko naramaze igihe kinini ya jewe ndara mu masalon de coiffure ndara mu masalon de coiffure nifuka bakanyemera kuko wasanga amasalon de coiffure nayo nararamwe abandi bantu bameze nkanje bavyumva novuga nyiba ba SDF abasando domicile fixe bari ngaho nyene nabo nyene nanje kandi je mfise niyomba bwa nka prefera kuba muri ubwo buzima wamengo ndanamvia kuba mu buzima bw'umayibobo mengo nivyo wanje ndabikunda kandi ufise aho mba ngira mfungura ameze neza bavyumva nkaba muri ubwo buzima nyene bwo kuba nangara ntafise yomva niyonja rero ahandi indi kaya nyuma yo nibaza yuko nyene nka zibiri zarumarisa ubuzima bwanje mu bijanye n'ubusuma ni mu bwiza nagiye kwiba mu bwiza muri studio y'amakasete kuri 4 hajya hafi ya zone baranyikeka kandi vyari ivyo baca bamera nk'abanyigera ca ndiruka nari mfise iyo ayo makaseti nivye baca baranyiruka ko ndiruka bwiza abana gitigira kinini cy'abantu bo mu bwiza banyiruka ko kamata mwizi mwibarabara baca bafatira nko kuri 6 ou 7 bamfashe barankubita bariko barankubita mu bantu bariko barankubita kuko sinari fise ukuntu ndabavamo mbona umutipe umwe w'umufootballeur narinzi kuri stade yitwa Koko wewe ntiyaranzi kubera ko abafootballeur twe twarabamenya bo ntibatumenya ko baba abastar ndakiriye ndamubwira ni Koko ni Saidie ni Same amazi ko nariko ndamuzi aca aramvugira muri abo bantu barandeka ndataha ntashe rero maze gutaha ubuzima nyene bwabandanije ko nyende umusuma même si baba bankubise cyane kandi rero ebana scandale hari muri centre ville nagiye kwiba nivye zari zibiri bafatiye ngaha ku mabisi bankubitira mu mabisi nako barafatiye ibisuma mu mabisi uno musi abantu bashobora kuvyemera ko banzi nk'umukozi w'Imana mugabo vraiment ico gihe nari nka mayibo barankubise cyane mu mabisi ajya mu mabisi iyindi zikanayo bafatiye kuri Teleser plutôt kuri Leo ya kera hajya kuri building ya Leo baramfata barankubita nari meje kwiba naho nyine ibintu jana vy'amasede kuko niyo yaragezeyo ico gihe nko nabibabwiye hama barandekura kuko barabasubije imizigo yabo ikindi gihe cyanyuma bafungiye muri zone Buyenzi narayeyo
kubera ubusuma. Mama wanje ndibuka yuko ico gihe bamuhamagaye bamubwira yuko je mfunzwe mu masaha y'ijoro kubera ko nari maze kumuruhisha kubera iyo ngeso. Yazaranye n'undi mutipe w'umugenzi twabana, araza ashitse ashabwira OPG yo kuri zone Buyenzi, aramubwira ati ndabasavye mu muntwarire mu mpimba. Mama wanje niwe yabisavye, mu muntwarire mu mpimba mupfe mute iyo mutravye rabi kintu mu mukoza. Kumva nari maze kumunanira cya kindi cyatanguye yari faiblesse mugabo cyari kizana nabo nyine adashobora gusupporta. Ngo bana sinza hano mu mute iyo nyirabi ko mubigenza raba uko mubikora. Imbabazi z'umuvyeyi bana byari byaramaze kumva yari yararushe bien sûr. Birumvikana. Baca baramfunga bamfunze lo type yamfungishije acaraza kundaba mu gitondo kugira ngo amfunguze ndamwemerera yuko ibintu byiwe ndabiriha. Acaramfunguza ca tugenda kundi mugenzi wanje sanga uyo mugenzi si hari ca saba mama we mugenzi ami birato vy'ujya mugenzi biraho dufitaniye. Mama we ca bima facilement kumbe ivyo birato nivyo nashaka kugwatiza kuri iyo mutipe mba nivyo birato ahandi kurundi nari mfise n'ubwenge nyene bw'abadayimoni nko bibi bivuga bwinshi. So nivyo rero meje ubwo busuma rero aho bwagiye burankonduiza rero muri ayo mafaranga naronka iyindi ngeso yavuye rero iza novuga yuko rero ariho hari n'uburemere bw'ubundi rero bukomeye. Iyo ngeso yo kwiba mama wanje harageze igihe kubera kumwiba n'abandi bantu niba ndose amafaranga ntangura rero kugira ivyiyumviro vy'ubusambanyi. Ubusambanyi urumva ntabwo nari mfise muri jewe cyane mugabo nakaga kukunicaramo naryarigara nicaramwo wasanga muri ayo marigara harimo abantu baza bakubwira yuko bagyamanye n'abakobwa umva omengo ni fierté umva abantu b'abanyamuji canke abajene bo mu gisagara iyo yagyamanye n'umukobwa iyi ni conseil no n'abakobwa iyo ugyamanye n'umuhungu kenshi aja kubira konta kuko ku muhungu kugyamana n'umukobwa abahungu b'abapagani bari fierté aranabira konta ko yumva umengo yakomesheje. Rero nanje ko babira konta mu yirigara niko nanje naca ntumva umengo ni ibintu biryoshe ni ibintu genre nkeneye nanje kuviva ku experimenta ariko rero sinari capable yo kuja kudraga kubera ko ngiye kudraga abakobwa bose bo mu Nyakabiga benshi muri bo baba banzi nk'igisuma. C'était impossible ko banyemera canangura rero kwadukana ingeso zo kuja kuba maraya kuko navuga niko biri ko sindakeneye kuviva ino experience y'ubusambanyi ariko ko ku bakobwa banzi bishobora kuba nk'umusozi muremure cyane bikaba bigoye vaut ngende kwironderera abo vyoroha ni juste amafaranga yanje hanyuma tugakora urudandazwa hama ntangura rero kugira iyo mico. Amafaranga rero naronka muri ubwo busuma kuko ntaho nakora naronka mu busuma naca ngenda mu Buyenzi kurondera abamaraya. Namenye mu Buyenzi ahantu bita kwa Mukono naho narinzi nkaza rero ndajayo nkavayo ngyamanye n'abamaraya nka babiri nkataha najyamana n'umwe dufate nka 18h toje kuryamana nkaca ngenda kuri comptoir nkanywa inzoga meje kunywa inzoga nkaca nywa n'agatabi suko nagakunda mugabo ryari rya pause na bwa bunyamuji. Warugeze ku myaka ingahe? Aho narigeze nko ku 18 ans 18 ans 19 ans hama nkanywa iryo tabi n'izo nzoga hanyuma mejeje kunywa iryo tabi n'izo nzoga nkaca subira kuryamana n'undi wa kabiri kandi naryamana n'abakobwa bakuze kunsumba kuko baba ari mama baba fille baba ari abantu bari kubadandaza imibiri yabo kubera bashaka kuja kukurira abana babo. Je ndibuka yuko ari abadamu twaryamana umuntu muranyere ko akuze umumama akuza nsumba uravyumva juste kubera ko yaje kurondera amafaranga jewe nkaca ndamuhaye mahera hanyuma tugakora icanzanye hama nkataha. Rero mba muri ubwo buzima biratsinda navyo nyene biracika habitude urumva ku buryo mama wanje ndibuka yuko ico gihe hari amafaranga yaronka kubera ko ari ibintu yari arubakisha. Rero nari nanguye kumera nk'ubaye sérieux ariko ubwo buseriye bwari buvuye ku kuntu batakimfata cyane niba mugabo nari nk'iciba ariko ubu nari sigaye niba amakarikire menshi. Rero amafaranga kazara yama ngo ndayamucungire ugasanga yaretiye amafaranga menshi ibihumbi amajana canke umiliyoni twava kuyaretira nkaca ncomoramo amafaranga nk'ibihumbi 40 nkaca ndayabika kandi hano mu mabati ku mugoroba nkaca fata nka 20000 nkaca nurira imoto nkamanuka mu Buyenzi. Umva ofisa ya mahera mu Buyenzi baba prostitute b'amafaranga makeyi bana wacu cika nyene umubosi wasangwa bose babigaruriye. Rero ndaba muri ubwo buzima antuka ibintu by'ubusambanyi byo biracika style de vie kuko urumva namayo urumva kandi ntashe natandi sérieux ntiwamenye ibyo mvuyemwo sambiri zo ku mugoroba naba natashe ndi muhira cyane nicaye kukibarabara nteramye mu bandi ariko je nzi ivyo mvuyemwo. Hama rero ugukizwa kwanje aho kwagiye rero kuzanana niyo nibaza yuko rero intaya yaje ihagaze uburyo nakijijwe.
harageze igihe burya umuntu wese ariko aragendera mu buzima bw'ivyaha peu importe amazina y'ivyaha abarushe mu mutima wiwe abarushe mu mutima wiwe kandi nta mahoro agira mu buzima même si wumva nagendera muri izo nzoga bwo busuma bwo busambanyi nta mahoro nari mfise mu mutima kandi narumva mfise ikivide mu mutima wanje nkumva ndakeneye ikintu gishobora gukombla iyo vide kandi kikancagagura iyo migozi nkava muri iyo binyororo ndimo kikakumara inyota kikamara inyota nkumva yuko nduhuse mbu umuntu mu bandi subire kandi kuba fiston vraiment un nouveau fiston mugabo sinari capable yo kuvyikuramo rero abanyavyaha benshi nico kibazo bagira arumva yuko ababaye n'ingeso arimo mugabo akabura iyo force imutuma ashobora kuvyikuramo nico gituma burya ntahura neza uyu munsi yuko gukizwa c'est pas une stratégie gukizwa c'est pas ibiharuro gukizwa ni grâce kuko sinamenya ati none ibintu nzobivamo gusa ryari rero igihe kimwe mvuye gusambana mu Buyenzi ndibuka yuko nuri moto ngira ntahe haranje kwivyumviro sose muri ico gipango twabikoreramwo nuri moto mu mutari nyene dupatanya arantwara mugabo ariko arandugana kuri kake kabara ko mu Ruvumera ngenda niyumvira mu vyumviro vyanje ndiyumvira ati est-ce que ino saha jewe nopfa byoshika tukagira na accident ubu nyene kuri iyi moto no canja hehe umva nariyumvira cyane ati mbega nk'ubu vyoshika nkava mu mubiri ko urupfu rutakubaza tukagira nka accident ubu nyene seke nka camfa ivyo vyiyumviro vyakujemwe uko nyene cyane hari ahantu wigeze gusengera kwanza wasengera he nasengera muri Eglise Catholique bya bintu nyene by'imigenzo y'idini mugabo raziko nta bintu birebire batubwira cyane Catholique nta masuivi maremare wasanga hari cyane ngo abaye ngo umuntu ngo gukurikirana ni bimwe nyene byo kwinjira no kwisohokera mugani wabarango ni vya bose ni Ecclesia bose bagenewe bose urumva wowe nta nuwo mwamenyana urinjira ukisohokera ivya vyawe urupfana navyo biragusha urumva rero naguma numva kimwe gusa hari abantu ba Pentecote twabana abo Pentecote bara abantu kameme bambera umuco mwiza banyereka imico myiza babantu bo muri Eglise Pentecote bara abantu bakunda Imana bafise nyene ubukizwa bw'indani vraiment rero je narabara nkabona yuko abantu babaye ubuzima buri heureux ubuzima bwiza buryoshe mbona nyene ko bafise bonheur ariko kubera nyine ivyo bintu byaba bikubosha nko nabibabwiye sinashobora kwimura ngo nje muri bo kukumva gukizwa so kwigirisha ifa yuko aba hari ikintu cyakorese muri wewe rero naje nuvumengo ndakeneye ikintu gikoreka muri jewe so uri kuri ya moto ndiko ndaduga kuri iyo moto ndiyumvira ati none nk'ubu ndi mu biki ariko sinashobora kwiyinyishu peut-être yarigiye muri Eglise Catholique baratubwira ngo ucugenda kwirega ngo wirege kwa patiri cyangwa ugende ngo ufukame usabe imbabazi naragenda kwirega mugabo nkuva nta kintu nakimwe gihindutse cyangwa ukagenda gufukama kuri Ecclesia kuri mukiza mwira ndabona sengera uka imbere ya cagishusho ca Bikira Maria mbari Ave Maria ukagira ujya vyose mugabo ukumva nta kintu nakimwe nta nakimwe gihinduka mu buzima bwawe uracari wa wundi nyene ukama wumva umengo urakeneye ikintu kiri vrai kiri authentique cyo gukiza kigukura aho hantu kuko ndarushe si umugenzo w'idini uza kunkiza si ibintu byiki abariko baranyumviriza nibibaze ngo niko mvuga nabi Katolika canke mvuze neza aba numva umengo sinkeneye amadini nkeneye Yesu sinkeneye ngo mbarire ngo irishengero ngo rikiza ngo rijya ngo rikiza ngo bamizima nibo bakiza nkeneye gusa ikintu kiri vrai cyo kiri vrai ubu mvuga Yesu kubera ko ndamuzi mugabo sinari ko ari Yesu bavyo numva gusa nkeneye ikintu kiri vrai kirengeye peut-être iyo migenzo yanyu y'idini muko muranyereka ko byo muko murangirira vyose ntibiriko birata ku muzi ibibazo vyanje ndarushe ndaremerewe bavyumva hama ntangura kumva rero bitanguye kuza birambihira ntangura kumva nshaka umuntu yonyereka yontwara ahantu bomfasha ndibuka yuko ari umuntu sinomuvuga izina uyu muntu yarageranzanira umupfumu numva anzanira umupfumu araza kundondera muhira ega arandasaga numva ngo umupfumu arashobora kumfasha ngo kunkura muri izo ngeso umupfumu kuko urumva nari ndi muri besoin ku buryo ya besoin bakuzanira n'importe quoi umva ibaze umuntu akeneye agakiza ka vrai ariko bamuzaniye le contraire le véritable kunyica mugabo yari umutipe mu musulman aragira ibintu byagira aragira ibintu ngaho onye ndarambarira amajambo ariko ntuvumengo ini théâtre kuko jewe toujours ndimo kumurashikaho nshaka rero hari umugenzi wanje yasengera muri Eglise ya Life Center yakunda guca ahantu nakutwicara uyo mugenzi akahaca akambwira amajambo y'Imana mugabo tukaca dutandukana mu ijoro tudashitse ku ndunduro ico nashaka hama
akamambwira gusa ngo basi ndagutumiye muri Eglise Life Center un jour uzoze kuhasengera. Life Center benshi bahita kwa Apollinaire ni shengero rirongoye n'umukozi w'Imana Pasteur Marc Kagisye benshi barahazi ubu yamantumira kenshi. Rero un jour ndavuga ati jewe ndi hype nzoja yu munsi umwe ndagenda yari vendredi bagira louange na adoration c'était le 3 septembre 2010. Ariko uyu munsi sinakijijwe ndaraba nyene ibyo andi bose bakwaragira ndataha. Ariko rero numva umengo quand même nahakunze nzohagaruka dimanche. Dimanche candaza c'était la première fois ngiye muri église ya ma église du réveil gusengerayo dimanche. Candagendayo ngiyeyo nshitseyo baragira louange bagize louange indirimbo zimwe zimwe wasanga uzizi nk'iza ba Apollinaire kubera ko twazirimba kuva kera. Ariko hagira umwanya w'ijambo ry'Imana hageze umwanya w'ijambo ry'Imana yaba experience idasanzwe ku buzima bwanje. Pasteur Marc niwe yigishije ico gihe arigisha ebana arigisha ijambo numva rirankoze ku mutima. Umva umunyavyaha yicaye ngaho avuga ibintu numva yuko akavuga jewe ku buryo wa mugenzi yantumira natanguye kwibaza ni abakizwa n'abantu b'abahinga kandi n'abanyamayeri bambonye yuko hari mupagani qualifié injenga baca barasinyira pasteur ati bana hariyo ibandi injenga rero muraraba mugira akantu umva tumufatira hanyene bafite bamengo ni ifi yinjiye mu rusenga bagira barobe. Ebana jewe ico gihe aravuga ubutumwa aravuga avuze ntangura nguma mbatushe hama ahejeje carahamagara abantu bihana. Caravuga ngo ushobora kuba uri ngaha ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe urashobora kuza. Ndagira isoni za soni ziri diabolique. Ebana numva n'ubwoba bwinshi ndagira ubwoba mugabo nkumva vraiment ari ikintu kiko kirampusa urujwi ruko ruravugira mu mutima wanje rumbwira ngo haguruka iki ni gihe cyawe cyo gutabaga. Mugabo nkumva ati wapi vraiment ifo yuko vuma nguma hano hantu kuko no basarishije mugani w'abandi. Ebana nkabona uwa mbere nagiye mugabo numva umutima uranse ariko nababwiza ukuri sinzi ikintu camagurukije ico gihe. Ndahaguruka niro turuva magazi imbere. Pasteur Marc arasenga aratwatuza niwe yanyatuje aratwatuza ntakira Yesu umwami n'umukiza vraiment nasubiye mu ntebe numva yuko ari ikintu kibaye mu buzima bw'iwanje nezerewe. Ingeso nari mfise nizari zimvuyeko mugabo kamemera numva yuko ari ikintu kinjeko. Ndataha ico gihe ntashe nshitse muhira ndabwira mama wanje ati jewe sinabimetriza neza ivyo gukizwa narinzi gusa yuko jewe nakijijwe ndababwira nisha jewe nakijijwe je nuvume ngo nakijijwe vima je ari ibintu cambaye kuko navyo narinzi bamwe batangura kuntuka bamwe mama arambwira ati ngivyo bintu wagiyemo n'ibikimbega wabaye umusazi urogiye kononekara cyane kuko yabona umengo ibintu by'abayesiko navyo nagiyemo kuko mba ntibanyemera ntibumva yuko ushobora kuja mu kintu babwire yuko campinduye. Mama wowe ntiyarakijijwe. Mama ntiyarakijijwe mama ntiyarakijijwe kandi kirakunda gushikira abantu benshi bafite abavyeyi badakijijwe umwana wawe arakugora yamara gukizwa nawe ukacutanga kumugora nabo baci batangura no kungora nanje ariko je nkumva ari ikintu cambaye ko kandi kiri vrai kiri authentique mu mutima wanje kandi bukaye ko ico gihe nacenja gukina umupira ahantu kandi abantu twakinira umupira dimanche duheje twaca tunywa inzoga mugabo ico gihe inzoga yarananiye kunywa biranga ko inzoga kubera numvise yuko ari ikintu cabaye mu mutima wanje rero no shingira yuko nahina yanje hagaze nico gihe nakijijwe nyuma yaho naciye ntangura gukura mu mana ngira inyota idasanzwe yo kurondera Imana muhemo yarashiramwe muri jo inyota idasanzwe mbo umuntu akunda gusenga akunda gusoma ijambo akunda kuba mu ijambo atwo ubuzima bwanje bugenda burahinduka n'ivyaha canke ingeso zari zikimboshe muhemo yaragenda nazimbohora buke kubera ko yazi ko Yesu nadukiza kubera ko twabaye abana beza tuza turabana babi akaduhindura beza rero yagiye arampindura mwiza gushika no munsi arashaka arampindura rero ndashima Imana ku ntambwe ngeze ko mugakiza n'igikorwa c'Imana mu mutima wanje kigenda kirakogwa. Urakoze cyane intaye yawe irankoze ko cyane iramfashije cyane kandi nzi abantu benshi bari mu buzima muri ubwo buzima wigeze kubamwo kuri iyi saha hari n'abakiburimo hari abadatahura ati mbega nzobivamwo gute nzobigenza gute ariko kumbure ababona yuko nawe Imana yahagukuye baragira icizere akavuga ati nanje kumbura Imana izohankura. Hari akajambo kanyuma ushobora gushikiriza abahuye n'izo ngorane wahuye nazo hari ababaye muri ubwo busambanyi hari ababaye muri ako kaboregwe kuri iyi saha nabo bameze nkaho utarakizwa bavuga bati mbega niki co nkiza niki co nkura handi akajambo kanyuma ushobora kubashikiriza. Ego ijambo nababwira nuko Yesu ari ku ngoma Yesu arakiza kandi Yesu
umukiza ushobora kuba uboshwe n'ubusambanyi uroshwe n'akaboregwe uboshwe n'ubusuma eka mbere uboshwe n'izindi ngeso zitandukanye peut-être nizo twavuze kandi ukaba wumva urarushe mu buzima bw'iwawe ukaba wifuza gukizwa no kubwira yuko atakindi kintu gishobora gukiza atari Yesu Kristo wenyene benshi baraguha impanuro abandi baragucira urubanza abandi baragukarira ariko ivyo byose nta kintu na kimwe bikora ku buzima bw'iwawe ahubwo byashishikaye kugutuma ingeso yawe igendera kura cyane abandi bakagutera kwiyagiriza abandi bakagucira urubanza ariko numva nagomba gucira urubanza ariko nifuza kukuremesha ndakubwira yuko hakiriho ivyizigiro ukujewe Yesu yankijije nawe arashobora gukiza kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uko yararejo ngo niko nuno musari kandi ngo niko azokwama ibi bidashira kandi aravuga ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura rero ari ku rugi aradodora ku mutima wawe yifuza yuko umugurira umutima wawe kugira ngo aze kugukiza aze kuguha amahoro aze kuguhindura nkuko nanje yaminduye rero ushobora kuba aho uri wicaye kumbura ukurikirana kino ganiro uri kuri telefone yawe muri salon canke muri bus canke ahantu uri wicaye wenyene ku kazi ahantu urakurikirana pe importe aho wicaye ariko wifuza nawe guhindurirwa ubuzima wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wifuza gusengerwa nimba wifuza gusengerwa nyemerera dukorere ino sengesho winjire mu bwami bw'Imana na wewe uhindurirwa amateka uyu munsi Yesu yinjire mu buzima bwawe azogukiza kandi azoguhindura rero nyemerera dusengere ino sengesho aho uri ushobora gupfukama ushobora gumuhagaze cyangwa kumeze kose igikuru suko uzobumeze igikuru nuko wakira Kristo mu buzima bwawe nyemerera usubiremo n'amajambo vuga uti mwami Yesu kuri uyu munsi nongeye kwitahura ko ndi umunyavyaha kandi ko ntashobora kwikiza biciye muri no ntahe ndamenye neza yuko ari wowe wenyene ushobora gukiza ubuzima bwanje kubw'ivyo ndahisemwo kuguha ikaze mu buzima bwanje ndakwakiriye mu mutima wanje umbere umwami umbere umukiza w'ubuzima bwanje unkize ibyaha byanje umbohore ibyaha byose bikinyizingira ko vuba ushoboze kubisohokamwo umfute mu gitabo c'urupfu unyandike mu gitabo c'ubugingo kugira ngo kuri wa munsi ni waza gutora ishengero ryawe tuze tujane urakoze mwami Yesu kungiriye ikigongwe umpari ibyaha byanje byose ungize umwana wawe ibya kera byose birakuweho ungize mushasha icubahiro kibi cawe ubu nibihe byose ni mwizina rya Yesu Kristo amen Yesu agwezagire cyane kuri wowe uteye ino ntambwe yo kwakira Yesu Kristo mwami n'umukiza w'ubuzima bwawe ico no gusaba nuko woca urondera ishengero gizera Yesu Kristo mwami n'umukiza gizera umubatizo w'amazi menshi kandi ishengero shobora gukuza ikagufasha gukura mu ijambo ry'Imana no gukura mu migenderanire yawe n'uyu mwami wakiriye uzobona Imana ikugirira neza uzobona Imana igukuza kandi uzobona umugisha w'Imana ku buzima bwawe Yesu akugirire neza nshuti yanje murakoze cyane